Inshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ndahimbawe no gusubira kubana namwe kugira ngo turabe ca kiganiro cacu kivuga ngo umunara w'Ibabeli ugeze kure. Tumaze kubona ibice bitatu. Ica mbere, ica kabiri, n'ica kane. Ica gatatu kubera habayemwo ingorane yo gufata amajwi nticasohotse neza ku buryo vyadusavye kugisubiramwo, kandi ubu tugisubiyemwo nkeka ubugira gatatu. Ndabahamagariye mwese ngo muze gukurikirana ibiganiro uko nabibonye rero vyagenze. Ikiganiro ca mbere carakurikiranywe ariko ica kane cararushirije. Ica kabiri n'ubu murasubireyo mu kirabe kuko niho kiri, kandi naco nyene gifise insiguro yaco kugira ngo utahure urutonde n'urukurikirane rw'ibiriko biraba muri ino si bituraba. Ndaguhaye ikaze rero mwene data, ndaguhaye ikaze mukunzi, muvukanyi, aho uri hose hano i Burayi canke mu karere ka Afrika, hariya mu Burundi tuva, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Afrika y'Epfo, muri Mozambique, muri Zambia, eka no muri Congo no mu bindi bihugu vyo ku mugabane wa Aziya canke Amerika. Eka ahari abanywanyi bacu hose turabaramukije. Turaramukije uwo wese yumva ururimi rw'ikirundi kandi akunda Imana. Uwo wese afise icipfuzo co kuzobona umwami ndamuramukije. Wowe utarakironka, kurikirana kino kiganiro, kumbure uno munsi uraza kugira inyota yo kumenya vyinshi bijanye n'agakiza, kandi ntawimiriwe agakiza. Mu vy'ukuri ibibanza vy'amahano mu muriro ni Satani yahagerewe n'abaja biwe, ariko hari abantu benshi bamaze gufata inomero yo kwipakiza, kandi mu vy'ukuri bari bafise amahirwe, bari bafise ico gihamana co gushobora kubikira. Tugeze ku gice ca gatatu. Ico gice ca gatatu kivuga, narababwiye inkuru y'umunara w'Ibabeli kera, n'ahantu abantu bari bigiriye inama kubaka ingoro ngo bigabe biganze, bubake igisagara mbere ngo bigabe biganze, base mbere n'abiyonkora ku Mana, bashaka no kwiyonkora ku Mana, Imana ikibateza indimi. Kuva ico gihe rero niho abantu batasubiye kumvikana muri ivyo vy'indimi. Abashaka kuhasoma mugende mu gitabo c'Itanguriro igice ca 11 muzohasanga, kandi kizobafasha. Reka rero duhere ku majambo rimwe na rimwe novuga ntarakomeye: ingero y'icaha n'urupfu. Aya majambo avuga ku ngero y'icaha ari mw'ibaruwa Pawulo, intumwa Pawulo yandikiye Abaroma. Mu gice ca gatatu akarongo ka 20 handitse ngo bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Iryo jambo bwaryo ririsiguye, kuko uwo munyavyaha ntazoja mw'ijuru. Nico bisigura, nico aya majambo asigura. Reka tubandanye ku kindi gice, ni ca gatandatu n'akarongo ka 23. Hatubwira ngo ingero y'icaha n'urupfu, ariko ingabire y'Imana n'ubugingo budashira bubonerwa muri Yesu Kristo umwami wacu. Aha batubwiye amajambo abiri. Irya mbere nuko hari ingero y'icaha, ariko mu rya kabiri naho batubwira ingene umuntu ashobora gukira urwo rupfu ruzanwa n'icaha. Mu Baheburayo turaza kuhasoma mu kanya, naho haratubwira ku vyerekeye ukwizera, kubera yuko abatizera ntibazoja mw'ijuru.
ukwizera ni iki? Ni ukudakekeranya ku byo wizigiye, ni ukutagira amazinda ku byo utabonesha amaso. Niko kwatumye abantu kera bashingirwa intahe. Iyo dusomye mu Baheburayo 11, 11 akarongo ka kabiri, ka mbere n'aka kabiri, tuca tubona ayo majambo atwisiguriye nyene. Tuca tubona ayo majambo, reka tuyarondere mu Baheburayo akarongo igice ca 11 akarongo ka mbere n'aka kabiri. Murantunga mu Baheburayo igice ca 11 akarongo ka mbere n'aka kabiri hatubwira ngo kwizera ni ukumenya rwose ivyizerwa, ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba, kandi ibitabona niko kubitumenyesha ko ari ivy'ukuri. Icatumye abakera bashingirwa intahe nuko bari bafise uko kwizera. Hano handitse ngo nuko bari bagufise. Ego, reka rero tubandanye aha mu Baheburayo 6 ho handitse ngo kandi utizera ntibishoka kwa ahimbara Imana, kwa ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho igaha impera abayirondera. Amen. Avyumva, utizera ntibishoboka yuko ashobora kunezera Imana. Tubandanye. Umubiri w'umuntu. Umubiri w'umuntu ushusha n'uw'Imana. N'urusago ruzosamburwa rugasubirirwa n'urundi. Ruzosubirwa n'urudapfa, ruzohoraho. Ni ingoro ya mpwemu yera. Mu Baroma, aha mw'ibaruwa ryandikiwe Abaroma, ho hatubwira kuri uwo mubiri nyene amajambo akomeye. Reka twarabe igice ca 6 mu Baroma ico hatubwira. Hatubwira ku karongo ka 12 ngo none rero icaha ntikikabe ku ngoma mu mibiri yanyu izopfa, ngo mwumvire ivyo yipfuza. Nigeze kubona umutwe w'amajambo, umuntu ariko avuga ingena umubiri umugora. Kandi ntimugahe icaha imibiri yanyu ngo ikoreshwe no kugabitanya, ariko mwishikanira Imana nk'abazuke bavuye mu bapfuye, n'imibiri yanyu muyihe Imana kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Haleluya. Kugira ngo ikoreshwe no kugororoka. Turashobora gusoma kandi ahanyene mu Baroma 10 ku gice c'10 akarongo ka 11 ka 10 kugeza kwa 11, naho nyene turahasanga yandi majambo ashobora kugira ico adufashije. 9 katugeze oya asomye hatariho, ni 6 guhera ku murongo w'10 gushika ku 11 twamaze kuhasoma, niho twahereye. Reka dusome, ntitwahasomye, twasomye amajambo akurikira, ariko 10 kugeza kuri 11 haratubwira ngo uko gupfa yapfuye niho yapfuye rimwe ku caha. Uwo turaza kumumenya uwo ari we, ariko ko ariho ari uw'Imana. Abe ariko namwe mwiyumvira ko mwapfuye ku caha, ariko ko muriho muri ab'Imana muri Kristo. Haleluya.
twarapfuye. Ni ukuvuga hari ibintu bishobora kutugora bikagomba kutwitembagaza ko no kudutesha ubuntu, ariko duteza kwiharura nk'uko twarapfuye. Ivyo si byo bituraje ishinga. Yesu abahezagire. Uwanka mwene se wundi, mwene se wabo wundi, ni umwicanyi. Kwica ni ugusambura, kwica ni ukwankiriza. Uwanka uwundi muntu yanka Imana. Kubera iki? Kuko Imana yamwishushanijeko. Haleluya. Ego, ahuri washushanijwe mu ishusho y'Imana. Ego, no munsi turatema mu gitabo c'Abaroma. Mu gitabo c'Abaroma, ibaruwa ryandikiwe Abaroma, umutumwa Pawulo yandikiye Abaroma babwira ati barazimiye iyo bava bakagera. Ni kuva mu gice ca gatatu, kuva ku karongo ka 12, tureka tuhasome. Hatubwira ngo barazimiye iyo bava bakagera, bose bacitse imburakimazi. Ntawe ukora ivyiza, eka nta numwe. Imihogo yabo ni imva zirangaye. Bahendahendanishije indimi zabo, ubumara bw'inzoka buri mu binyigishi vyabo. Ubumara bw'inzoka buri mu binyigishi vyabo. Akanwa kabo kuzuye ukuvuma no kujingitwa. Ibirenge vyabo vyihutira kuvisha amaraso, guhonya no kubabaza biri mu nzira zabo. Inzira y'amahoro ntibayimenye, nta gutinya Imana kuri mu maso yabo. Tubandanije ahanyene muri iki gice, ibarura ry'Abaroma, ariko hariya mu ntango bavuga ngo bose basubiye inyuma. Reka turabe, ni muri ahanyene Abaroma 3, igice ca 3, akarongo ka 3 gushika ku ka 4. Tuvuga iki? Naho bamwe batizeye, mbega kutizera kwabo kuzohindura ubusa ivy'Imana yizigiwe ko biragahera. Ariko Imana iboneke ko ari nyakuri, niyo umuntu wese yoba ari umubeshi, nk'uko handitswe ngo kugira ngo mu majambo yawe uboneke nk'ugororotse, kandi utsinde niwashika mu rukinja. Hano twari twasomye mu kanya ngo bose bakoze, bose banduye hamwe, ntawe ukora ivyiza, eka nta numwe. Mbega n'inkozi z'ibibi zose nta bwenge zifise, ko barya abantu banje nk'uko barya umutsima, kandi ntibambaza Imana. Reka turabe muri Zaburi. Muri Zaburi naho nyene hariho ijambo Imana yashatse ko tumenya, riri muri Zaburi ya 14, ku karongo ka 3 n'aka 4. Ngo bazimiye iyo bava bakagera, bose banduye hamwe, ntawe ukora ivyiza, eka nta numwe. Ni ibi nyene nariko ndababwira. Mbega inkozi z'ibibi zose nta bwenge zifise, ko barya abantu banje nk'umutsima, ko barya abantu banje nk'uko barya umutsima, kandi ntibambaza Uhoraho. Ibintu birateye ubwoba. Abantu bararyana, ntibambaza Uhoraho, ngo barya abantu nk'uko barya umutsima. Muramaze kubona indyarya, muramaze kubona abantu bagira imigambi mibi. Reka tubandanye dusome muri Amosi. Igitabo ca Amosi, ni mu igitabo ca Amosi naho turahasoma amajambo nayo nyene adufasha. Amosi 2:4. Uku niko Uhoraho agize ati, kubw'ibicumuro 3 by'Abayuda, mbere 4,
sinzovyirengagiza, kuko batituye ivyagezwe vyanje. Jewe Uhoraho, ntibitondere amabwirizwa yanje, kandi ibigirwamana vyabo vy'ibinyoma vyarabajimije, ari vyo ba sekuruza babo nyene bakurikira. Haleluya. Ibigirwamana vyabo vyarabajimije, kandi na ba sekuruza babo nivyo bakurikira. Muri Petero kabiri, igice ca kabiri, duhereye ku karongo ka mbere, tuhasoma amajambo ameze gutya. Ego haravuga ngo uku niko Uhoraho agize, ati kubw'ibicumuro bitatu vy'i Mowabu, mbere ni bine, sinzovyirengagiza, kuko baturiye amagufa y'umwami w'Abanyedomu, bayahindura nk'ishwagara. Nuko nzokwanda umuriro i Mowabu utongora ingoro z'i Keriyoti, kandi Mowabu hazopfa hari amaruru n'urwamo n'inzamba zivuga, kandi nzohahenebereza uganza ndamwicane n'abaganwa baho bose, niko Uhoraho agize. Aya ni amajambo yo kugabisha. Turiko turumva ku bagabira Imana nta kazoza keza bafise, batizera nta kazoza keza bafise. Muri iki gice nyene tubandanije ku murongo wa 15 gushika ku wa 21, mwitonde tusome ijambo ry'Imana. Mu vy'ukuri narababwiye nta nsiguro jewe ubwanje mfise atari ijambo ry'Imana nsoma, hanyuma muhemu wayo akaza mu mutima wanje, agatuma ndaritahura, agatuma nawe uritahura, kugira rikugirire akamaro, rikubake. Ijambo ry'Imana ni imfungurwa. Ni vyiza ko mvuga amajambo menshi yari muri Bibiliya, kurusha uko ndababwira insiguro yayo, canke nkababwira ibinofonofo, indimi y'amahanga mudakeneye. Ariko reka tubandanye rero. Nababwiye turi muri Petero, ibaruwa rya Petero rya kabiri, igice ca kabiri. Ubu rero tugiye ku murongo wa 15, tuhasome kugeza ku murongo wa 21. Uw'umuheto ntazoshobora guhagarara, n'impayamaguru ntizoshobora kwikiza, canke ugendera kw'ifarasi. Kandi n'uwari inshirabinya mu bahizi, k'uwo munsi azohunga yambaye ubusa, niko Uhoraho agize. Ndiko nsoma rero, nababwiye Petero, ibaruwa rya Petero rya kabiri, igice ca kabiri, duhereye ku karongo ka 15, niho havuga ngo bataye inzira igororotse barazimira, bakurikira inzira ya Baramu mwene Beyori, umwe yakunze ingero zo kugabitanya, ariko ahantu ubugaba bwiwe, hamwe indogoba itazi kuvuga ijwi nk'iry'umuntu, hamwe indogoba itazi kuvuga yavuga ijwi ry'umuntu, ikabuza ibisazi vy'uwo muntu avugishwa n'Imana. Abo n'amasoko akami, kandi ntibipfungu bikuberwa n'igihuhuta. Barindirijwe umwiza n'umuzitanya, bavuga ibitumbaganyemwo ibitagira ico bimaze, basukasuka abariko baridohora mu bagenda bazimiye, babasukasukisha ukwipfuza k'umubiri n'isoni nke, babasezeranira umwidegemvyo, ariko ubwabo n'abagurano b'ibiboza, kuko icanesheje umuntu kiba kimuhinduye umugirano waco. Reka tugaruke, ndakigarukako. Namba kumenya neza Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza, kwarabateye kudohoka bakava mu vy'isi bihumanya, maze bakongera kuvyizigiramwo, bikabanesha ivyo hanyuma navyo vyabo
birusha ivya mbere kuba bibi. Icobaye ciza kuri bo, iyo batigeze kumenya inzira yo kugororoka, hako basubira inyuma bamaze kumenya bagati icagezwe cera bahawe. Twari twavuze ngo ico umuntu ajakariye nico acaba umuja wacu. Bavuze ngo icanesheje umuntu kiba kimuhinduye umugurano wacu. Waneshejwe n'ubuhumbu, uwo mugurano wabwo. Waneshejwe no kuboregwa, uwo mugurano wo kuboregwa. Waneshejwe no kubesha, uwo mugurano wo kubesha. Waneshejwe no kutizera, uwo mugurano wo kutizera. Kandi ijuru ntaryo uzoba. Tubandanye n'aya majambo dusoma mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abaroma, kandi ni igice ca mbere kuva ku murongo wa 21 gushika ku wa 28. Havuga ngo bamenye Imana ntibayubaha. Ego, kuko bamenye Imana ntibayubaha nk'Imana, ntibayishime. Bamenye Imana kuko bamenye Imana ntibayubahe nk'Imana, ntibayishime, ariko bacitse abiyumvira ivy'ubusa, imitima yabo y'imburabwenge icura umwiza. Biyise abanyabwenge, bacika ibipfu. Icubahiro c'Imana idapfa baragikaba ngo basenge ibishushanyo bisa n'umuntu apfa, n'ivy'ibiguruka, n'ivy'ibigenza amaguru ane, n'ivy'ibikwega inda hasi. Nico catumye Imana ibaheba ngo bakore ibiteye isoni, bumvire ivy'imitima yabo yipfuza, bonone imibiri yabo. Kuko ukuri kw'Imana bagukavye ibinyoma, bagasenga, bagakorera icaremwe, bakakirutisha iyakiremye, niyo ikwiye gushimwa ibihe bidashira. Amen. Nico catumye Imana ibaheba ngo bipfuze ivyonona, kuko abagore babo ico imibiri yabo yaremewe bagihinduye ukundi itaremewe, kandi n'abagabo nuko baretse kugirira abagore ivy'imibiri yabo yaremewe, bashuha babengukana abagabo, bagirira abandi bagabo ibiteye isoni, kandi mu mibiri yabo bahabwa ingero zikwiranye n'ubuzimire bwabo. Kandi nk'uko banse kumenya Imana mu mitima yabo, niko Imana yabahevye ngo bagire imitima y'akahebwe, bakore ibitabereye, buzuye ukugabitanya kose no kugira nabi no kwipfuza n'urwango rw'ubusa, buzuye igono n'ubwicanyi no gutongana n'ubugunge no kwitamba ku mivyimba, n'abaneguranira mu vyongorerano, n'abavuga kandi nabi, n'abanka Imana, n'abatukana, n'abibona, n'abirarira, n'abigenera ibibi, n'abatumvira abavyeyi, n'ibipfu, n'abava mu isezerano, n'abadakunda n'ababo, n'imburakigongwe. Abo naho bamenye urubanza Imana ica, yuko abakora ibisa bityo bakwiye gupfa, ariko batako bagashima n'ababikora. Haleluya. Nigeze kumva umuntu umwe yari muri abo bantu badondaguwe ngaha, avuga ati twebwe mu bo tusangiye ibikorwa hano, aho tugeze hose mu gisagara tuba dufise inomero, tuba dufise ahantu tuca tugenda, kuko ahantu hose umuntu ageze ategerezwa kuronka ico akora muri ubwo rwego. Urumva yuko hariho uwundi muriro baronse wo kugira ngo canke ayandi mabeteri wo kugira ngo ivyo vyaha babikorane umwete. Haleluya. Ndakwifuriza mwene data, umuvukanyi mukunzi, kumva aya majambo. Ikibi kirimwo niki?
nuko aba bantu batazobona ubugingo budashira. Tweho dushaka kuzoja mu ijuru, twipfuza kuzoja mu ijuru. Ngira ngo muribuka ka karirimbo ngo iwacu ni mu ijuru kwa data. Ego, iwacu ni mu ijuru kwa data, kandi niho umutima wacu uri, kuko nta handi hari ubukiriro atari mu ijuru kwa data. Mu ijuru kwa data naho nta kumuntu ahashika adaciye kuri Yesu Kristo, kuko niryo zina ryonyene ryatanzwe dushobora gukirizwamo. Haleluya! Hari abantu baza bakavuga ngo uwo Yesu ngo hariho n'izindi nzira. Izihe se? Yesu ko yavuze ati nta yindi nzira iriho, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Pawulo aravuga ati hakazoza uwundi muntu naho yoba ari jewe nyine ndiko ndabaha ubutumwa uno munsi, nkababwira ibinyuranye n'ijambo ry'Imana nababwiye, muze munyirukane, muze mumwirukane. Haleluya! Yesu abahezagire. Reka tubandanye twiganirira. Ndabakunze cyane kubera murafata umwanya mukagira umwete wo gukurikirana aya majambo. Mwumve umunara w'Ibabeli kera Imana yarawusanjaje, yanyuranije indimi z'abo bantu mu bikorwa ntivyabandanije, kandi n'ibikorwa vyo bariko baragomba kubakira muri ino si, bubakira ivyizere vyabo kw'isi, mu vy'isi, nabo ibikorwa vyabo ntibizobandanya. Ariko tweho ngo ngiye kwa data, uwo ni Yesu yabivuze, ngo ngiye kwa data kubategurira ikibanza, ngo mu nzu kwa data hari ibibanza vyinshi. Iyo bitaba biriho ngo nari kubibabwira, nari kuba nabibabwira, ariko ngiye kubategurira hanyu kugira ngo nzogaruke, kandi nzogaruka kubajana kugira ngo ahomba namwe abe ariho muba. Uwo ni Yesu yabivuze. Haleluya! Mu nzu kwa data hari ibibanza vyinshi. Ndakwifurije mugenzi nawe kuzoronkayo ikibanza. Haraho rero mbona numva abantu ngo baragiye mu ijuru, ngo basanga y'inzu, ngo inzu ziriko zirubakwa, izindi ni chantier, izindi ngo bazihevye ari umushinge. No kuri iyo nkuru je ntayonzi, ariko sinobahariza abo hari ivyo babonye, je ntavyo nabonye, ariko ico nzi nuko tuzogenda. Yesu yagiye kudutegurira ibibanza. Ejo bundi nabuze mama wacu, yari umuntu yikundira gufasha. Hanyuma bakamubwira ati none we ko ata nzu ufise? Aravuga ati iyi nzu jewe naramaze kuyubaka, yarakwiye, iri mw'ijuru. Ego, yitavye Imana gutyo. Hariho n'uwundi mwene data nawe yari mukuru gatoyi kuri jewe, ariko nabo bagize isanganya, kandi abo babiri bose bahitanye n'isanganya. Sinzi ingena ijwi ryasohotse, aravuga ko abonye inzu yiwe, hanyuma baca baribira mu mazi, ubu ariruhukiye. Iyo nzu azoyibona neza cane. Reka tubandanye dusoma amajambo y'Abaroma. Duheje kuyasoma ari mu Baroma gushika bambere gushika muri 30, twasomye igice cose mbese. Ego, nuko reka tubandanye. Mbega kuri wewe umuntu aba umuntu ryari? Umuntu aba umuntu ryari? Avutse canke ataravuka? Ijambo ry'Imana ritubwira hariya muri Zaburi y'ijana na 139 kwaronka 15-16 niho batubwira ngo urukankara rw'umubiri wanje ntiwaruhishwa, hamwe naremerwa mu mpisho, hamwe naremesherezwa ubwenge ibwina mw'isi. Nkiri urusoro inyonga zawe zarambona. Haleluya! Ni ukuvuga Imana ifitiye ivyuma bikomeye, canke amaso yayo arakomeye, yarambumvye, iravuga iti uyu ni nahazwe, niko bazomwita, reka ndamubumbe. Iranshirako amatwi maniniya, irandabira ukwinjiru, iramba umutwe wanje usumba wa benshi, ariko hariho n'abandusha, n'abandi bafise imitwe mitoyi. Ati kandi yakagize agahungu, namugize umuhungu. Haleluya! Kuko ngomba yuko azoba serugo, kandi ngomba yuko azokwibaruka ibibondo. Imana rero yarampaye umupfasoni, yarampaye n'ibibondo bibiri. Amina.
turashima Imana rero ko dufise abana twashoboye kubaka, hariho n'abatubatse ariko imihamagaro y'abantu iratanye. Ivyo ntitwobirinda kubijamwo amajambo menshi, ariko Imana yashatse ko tuba mw'isi kugira ngo turondoke. Haleluya. Yobu murazi ko yagowe akagesera, ariko umunsi umwe yaraganiriye n'Imana, aravuga, tubisoma iwe nyene mu gitabo ca Yobu hariya ku karongo k'icumi, agace k'icumi akarongo k'icumi na cumi na rimwe, ngo mbega ntiwansutse nk'amata ukamvuza nk'urubu, wanyambitse urukoba, ni ukuvuga wanyambitse umubiri n'inyama, undandikanisha amagufa n'imitsi. Uwo ni Yobu. Haleluya. Ijambo ryanyoheye, ijambo nasomye mu gitabo ca mbere, ingoma ya mbere, igice ca 29 akarongo k'icumi na rimwe, niho havuga ngo Uhoraho, ubukuru n'ubushobozi n'icubahiro n'inganji n'igitinyiro n'ivyawe, kuko ibiri mw'ijuru n'ibiri mw'isi yose ari ivyawe, ubwami n'ubwawe, ewe ushizwe hejuru ngube usumba vyose. Nta kiriho, nta muntu, nta caremwe, nta kigize gute kiruta Imana. Imana ishizwe hejuru. Ego mwene data yarimwe ushizwe hejuru, mwene Mana yanje. Haleluya, haleluya. Turacabandanya, turi kuri ca kiganiro cacu, turi ku gice nababwiye ca gatatu, umunara w'Ibabeli ugeze kure. Nariko ndababwira ngo umunara w'Ibabeli twasomye kare mu gice ca mbere c'Abaroma. Ariko ndababwira, nibaza ko nabivuze no mu gice ca kane, yuko hariho abantu bagiye hamwe bakora ibintu bimwe bisa, batanze itegeko ngo uwuzovuga ko bagira nabi bamufunge canke bamuburanye. Wabibonye n'umupasitori umwe wo muri kino gihugu c'Ubudagi, baramujanye mu matribinali baramuburanya ngo yabavuze nabi, ngo arabanka. Hanyuma babajije abamukurira mu ishengero canke mw'idini, baramwirahira, ariko nshima Imana ko ndabona urwo rubanza, ubwa mbere urwo rubanza yararusohotsemwo amahoro. Hanyuma hariho bene data bamubaye hafi, ntiwibaze ngo wewe uri mw'ishengero risenga, yekaye ubu muri iki ibintu vyarahindutse. Hari aho usanga abantu bari mu mashengero, amashengero twitwa y'umuvyuro, nka wa muvyuro muzi w'i Los Angeles, wa muvyuro wa Pentecote, bamaze kwivugira ngo ekaye, ngo twaracumuye, harya twavuze yuko ngo ivyo ari ivyaha. Ndiko ndavuga ibisa bigendana bigakorana ibibujijwe twavuzwe ngaha. Aha rero niba ivyuma bifise amajambo vyarobanuye, uyavuze baca bakuzibira muri aya majambo, muri izi nyigisho. Ariko ndiko ndabwira na cane cane abarongozi, kuko umurongozi arashobora guhagarara akavugira ishengero ryose. Ngo jewe ngo ndavuze yuko mwosavye imbabazi ngo no kubwa ishengero, ngo no kubwa babandi bari imbere yanje, ngo abantu twabise abanyabyaha kandi ari bisanzwe. Oya barongozi, nsiko ndabigisha, ariko murabe maso, kuko amaraso y'abo bantu azobabazwa. Hariho rero n'abandi n'abarongo, abatwagwa bo kumva abari hejuru yabo bavuze bati ibintu nka bene ivyo, bakadiba amaterega n'ubundi je sinabivuze, uriya niwe yabivuze. Turabwirwa n'ijambo ry'Imana ngo abo bantu nimuvane. None umuco, umwiza n'umuco bihuriye hehe? Haleluya, haleluya. Reka twibandanirize tuje kw'ijambo. Kuva kera abantu
barizera ko hariho Imana kandi hariho na Satani. Iwacu hariho igihamana kibi n'igihamana ciza. Ego. Ubu rero hariho n'ibicapo bakunda gucapa, kenshi bikunze kugaragara mu makaro yera n'ayirabura. Ayo makaro yera n'ayirabura duhora dusanga mbere no mu mazu amwamwe no mu ngoro z'Imana, arya nta kindi avuga ngo hariho Satani hariho umuco n'umwiza n'ibintu bisanzwe, kandi abo kenshi baba basenga Satani, ariko abenshi bagendera kuri ayo makaro, ntibazi icyo bariko baragenderako. Ntimusabe ihishurirwa. Ego guhishurirwa nibaza ko mpwemu w'Imana n'ukuri mpwemu w'Imana aravuga, ariko none yovuga ku matike gusa, ntavuga ati aha hantu hari bahazanye ubugesera, bahazanye ingazi, bahazanye inyenyeri zimeze uku n'uku, bahazanye ibi n'ibi kubera ko bari ivyo bashima. Ariko hari abagira n'ivyo bintu batazi nico bivuga, ivyo navyo biriho. Ariko hariho ababigira babizi, ababigira n'ibibirankana. Rero hagize ivyo mwikeka, mubaze umurongozi wanyu canke musenga Imana ibahe guhishurirwa, kugira ngo ntimuze musange muri mu gikundi, muri mu mukuku w'abantu bariko bakukumba canke bariko bakubebwa bajanwa mu mukuba uzobajana mu mahonero. Haleluya. Yesu abahezagire. Ariko ndavuga nti hariho kuva na kera abantu bari bazi ko hariho Imana kandi na Satani. Muri kino gihe rero muvyumve neza, twebwe duhagaze ko Imana iriho kandi isumba vyose. Hariho abavuga ati egome iyo Mana iriho, kwanza singoma no kwemera ko iriho, nta nivyo ngoma no kuvuga, ariko jewe ndazi uwumpa uburyo bwihuse, uwumpa ububasha bwihuse, ansaba amaturo, ansaba ko ndayaha abanyamuryango banje canke ibintu bikomeye nari nizigiye, akampa ivyo ngomba, jewe nzomwemera. Hitamwo rero neza, kuko ni nka kwa kundi tugarutse muri wa murima wa Edeni, kubera ko Imana yabwiye Adamu na Eva ati aha iki giti nimwakirya muzopfa, nimwagira icamuka ko muzopfa. Niwahitamwo Satani uzopfa nta kabuza. Haleluya. Ego hari ijambo turaza kurisoma mu kanya rivuga ngo uno munsi ndabahaye ihitamo. Nibaza ko twarisomye. Mu bakozi b'Imana rero, reka turabe abakozi b'Imana ico yabaribo. Abakozi b'Imana, reka twumve ko Imana yabatanze. Reka tusome mu Efeso 4:11, turabona ico amajambo ariho. Handitse ngo kandi Imana yahaye bamwe kuba intumwa. Ego, kuko umuntu abiravye rimwe na rimwe, ubuzima ba Pawulo babayemo, bari abanyabwenge, bize, bakora, kandi bari bashoboye no kwibeshaho, bwari ubuzima bugoye. N'uwo mwene data ubiravye ubisubiye muri nankane, aca mu buzima bugoye kugira ngo imitima ya benshi imenye Yesu. Haleluya, haleluya. Narivuze ngo bamwe yabahaye kuba intumwa, abandi kuba bavugishwa nawe. Aha rero kuba bavugishwa n'Imana, abantu rero ni bandi bagirirwa. Abavugishwa n'Imana bariho, ariko muri bo harisobetsemwo abavugishwa na dayimoni, abavugishwa na Satani, ku buryo iyo abantu bavugishijwe bakavugishwa ivyo abantu kumva batagomba kumva, naho baba babivugishijwe n'Imana ntibavyemera, biyemera wa wundi abavugisha ibiryohera amatwi yabo n'imibiri yabo. Ariko abavugishwa bariho, kandi ndipfuza kubona abavugishwa, ndipfuza kubumva.
ariko twarasabwe ngo impwemu yose tuyisuzume, tuyisuzume, tuyisuzume. Suzuma mpwemu yakubwiye ko ugiye kuja mu mugwa mukuru w'i Moscou, suzuma mpwemu yarakubwiye ko ugiye kuja i Washington, suzuma mpwemu yarakubwiye ko ugiye kubana kwari yukuri. Jewe umunsi umwe nagiye mu gihugu cacu c'Uburundi, kuko ndahura n'umuvugishwa, umuvugishwa arambwira ngo niwagenda uzobona ikete rigushikiye, kandi iryo kete rigushikiye uzogende. Erega nshitse ngaha mu Budagi iryo kete ntarironse. Intumira hehe? Kuja i Berlin. I Berlin ni kure. Genda nishimye rwose. Erega nshitseyo nasanze ari akadumbidumbi k'abahakana Yesu, nasanze ari akadumbidumbi karimwo uruvangatirane rw'abantu bivugira yamuhe. Navuyeyo ntumva ntabona, ariko ico gihe sinigeze niyumvira yuko uwo muhanuzi yompanurira ibintu bicuramye nk'ivyo. Uraraba neza. Ejo bundi numvise ngo wewe ngo umuhanuzi, mbega bivuze ngo iki? Ngo umuhanuzi naguhanurira ngo uce ugenda uraba akantu mukubita, ngo kuko ngo azoca yongera avugishwe. Ati jewe ndagufitiye rezo network, ni jewe ndagufitiye rezo y'Imana, donc Imana ni jewe nzivya, wewe ni jewe. Mu by'ukuri ni nkuko yari kuvuga ati ni jewe ndi nzira, n'inzira y'agakiza kawe, inzira y'agakiza kanje jewe hireni nazo, nawe wizera Yesu nk'umwami n'umukiza wawe ni Yesu Kristo wenyene musa. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo turabe amaherezo y'abaduhaye ubutumwa bwiza, tubasengere kugira ngo baze bazimije. Turabandanya byaryoshe. Hariho abakozi b'Imana rero, turacari ku bijanye by'abakozi b'Imana. Tumaze kuvuga kuri babiri gusa, ariko reka tuvuge abavugishwa nabo, abandi bahawe kuvuga ubutumwa bwiza. Abahawe kuvuga ubutumwa bwiza ni ba mwarimu n'aba evangeliste, abandi kuba abungere n'abigisha, kugira ngo abera babone gutungana, baheze bakora igikorwa co kugabura ivy'Imana, bubake umubiri wa Kristo. Nonge kugaruka kuri iri jambo narivuze ejo mu kiganiro natanze muri audio. Yesu yadutumye kugira abantu intumwa ziwe. Ni ukuvuga yatubwiye muri Bibiliya handitse ngo abigishwa biwe. Yadutumye kuba abantu batanga ubutumwa, abo tubuhaye bagaheza nabo bakabuha abandi. Mu Kirundi novuga nti isemurwa ryakozwe ntirituma umuntu atahura neza, nk'uko iyo umuntu asomye mu Gifaransa canke asomye mu Congereza. Disciple ni nk'umuntu w'intumwa, ni umuntu agendagenda mw'ishengero. Hari abantu bavyibushe, bafunguye ubutumwa bwiza imyaka 20, 30, 40, 50, ariko batigeze bigisha ubutumwa bwiza. Mwene wacu ni mwene wacu koko Nyabenda yambwiye ngo ngo none jewe ko ngomba nifuza kwigisha ngo shese mbonera no bigenza hera aho nyene uri. Yesu aguhezagire. Nawe ukumva ushobora kuba ufite icyo kibazo. Hari abantu nabonye batanga ubutumwa, abantu b'abamama barabutanga bakigisha abagenzi babo. Abagabo sindabizi, mugabo muvyumve ko ico nico Yesu yadutumye kandi yakidutumye twese. Tubandanye rero kugira ngo tuhave tugera ku musozo w'aya majambo. Yibaza ko hariho abakozi b'Imana rero bemera Imana rurema, bigisha abandi ivyizerwa vy'ijuru, gupfa, kuzuka n'ubugingo budashira. Imana yashimangiye kandi yemeje ijambo ry'Imana mu kuturungikira umwana wayo Yesu Kristo, umwana w'ikinege wayo Yesu Kristo. Uyo ni we
yaje nk'inzira ijana ku bugingo budashira, ni ukuvuga mu ijuru, kandi uko niko kuri. Na Yesu muravyibuka ko yavuze ati, Yohana 14:6, jewe ndi inzira n'ukuri n'ubugingo, ntawoshika kwa Data atanciyeko. Abo bigisha b'Imana nyamana babifashijemwo na Mpwemu Yera. Ego, hari amajambo yavuzwe kuri Mpwemu Yera murayibuka, ariko dushobora kuyasoma. Igihe Yesu yagira aduge mw'ijuru, murabizi, yarabwiye intumwa ati nimugume ngaha ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako, muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe. Mpwemu Yera niyabazako muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe. Yohana 16:17 kuva kuri 11 gushika kuri 11, nibaza ko nohasoma kugira ngo ntihagire uwutwara igice canke igicuga, nk'uko tubivuga hariya Buragane nkomoka, ni ukuvuga impanga ituzuye igicuga. Ni Yohana 16 kuva ku karongo k'indwi gushika umutwe w'amajambo uvuga ngo igikorwa c'umwitsa. Ariko jewe ndababwira ukuri, ikizogira ico kibamarira nuko jewe ngenda, kuko nintagenda umwitsa ntazoza kuri mwebwe, ariko ninagenda nzomubarungikira. Uwo niyaza azohinyuza ab'isi, abemeza ivy'icaha no kugororoka n'ivy'amateka. Ivy'icaha kuko batanyizeye, ivy'ukugororoka kuko nja kwa Data namwe muzoba mutakimbona, ivy'amateka kuko umwami w'iyi si yaciriwe kwiteka. Amen. Ndabibutsa yuko ikintu ca mbere Satani agerageza kumvisha abantu ni ukubabwira yuko nta manza ziriho. Oya, ivyaha vyanyu ntaco bivuze. Ukaba warakiye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, unamukunda kumva unamukorera, ariko uba mu caha nta juru uzobona. Oya, hariho imanza, iyo mateka ngaha avugwa. Ego, co tubavukanye. Ikiganiro cabaye kirekire, ariko ndazi neza ko kizokuryohera ukakibandanya ukageza ku mpera kugira ngo kigufashe wewe. Turi mu gikorwa co kubaka ishengero, turi mu gikorwa co kubibutsa iyo turiko turaja. Karibu rero mu murimo w'Imana. Murashaka gushigikira iki gikorwa? Murashobora gufyonda kagakumu, murashobora kwandika commentaire canke mukabihereza abandi nabo murashobora gufyonda kagakengeri kugira ngo mube abiyandikishije muzohore muronka amavideo akurikira. Murashobora no kubikora ku bundi buryo, mukaduhamagara canke mukatwandikira. Aha munsi muraza gusangaho email yacu, kandi murahasanga na nimero yacu ya WhatsApp. Mushobora kuturonka kuri WhatsApp canke mukaduhamagara bisanzwe. Nuko mwari kumwe nanje Pasteur Missionnaire Hilaire Nininahazwe, mba mu Budagi, ndi mu missionnaire rero yasengewe muri mission ya Gishiha hariya mu Burundi. Yesu abahezagire.